murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri yibaza ko jewe kwina aho ubona imbere yawe ko nkundana na ex wiwe gihe oya kwinirika oya ari nawe nukumbesha c'est sûr giponyene ngira nanzi ko rusange hari abandi bakobwa ngira nzi ko ari kanyenyeri gusa yaba basi yarazi ko gipe mutavuga ni jambo na rimwe amajambo abiri atavuze kanyenyeri mu kanwa kiwe kwina nukuri uramubwira ko atari ibi asha nakazi kazo hava kwiruka oya nukuri azoba mpoye ubusa vraiment vyahavuye bigenda gute kanye mbaza gukora icyayi imbere yuko tutagura gupaka ari oya nukuri oya merci beaucoup nagenda kinyoye zana ahubwo shatu nyarutse uri sûr aho usanga uri kurampenda wewe reka basi ndaguha akaji base ariko none gari yo akaji sa kuva ryaruta kicemera ivyo je ndakubwiye shu ni bon akinyoye we zana akazi gusa dukore arakazi man karahari vraiment impuzu z'umubebe zose zirameshe mugabo nta n'imigoroye we nugira ikibazo wari zizane ngaha zose jewe ndazigorora hama nawe uce wicara uzurapanga gusa sivyo none kwanza campera kuri aka kagoma ka rose ka rose nyene gakanye aho rose yibona hehe pre iyo ni blanc mama we arageze ko nambara amarori kwe none maternelle wizi yakumara iki vrai confondre blanc na rose nanyuranye akiratanga urupange rero eka wanyuranye nyene none gakanye ko wakizinze ugihinduriye ubunaho bana we none ndi mu bikijewe impanda gisubiramo ndakizinge neza mada uri sure ko wajunyoye icyayi aho usanga ari nzarikira gukoresha ibyo none ari ibyo erega naho ndiko ndajagara n'ukuri nta nzaririmwo byumve sinshonje asha siko hora kabisa okay none ko ukizinze neza reka rero nce ntangura ngo rero uduhuzu natwo ko mpejeje ibigoma sava ngivyo ibindi bigoma nubaza ko naguze ikigoma kimwe vre sorry ari sorry ikigoma ndabigorore byose ndabiheze ay yo ndituriye nibagiye kunja gukora papa kanye ndayikoze ko nta ndagusabye bireke hagarika ningo chomora iyo pasi ichomora ari sinababaye cyane naciye nkurako wewe sanova pa nivyo nabibonye ari kitagenda chomora ndakugiye ni bon eka chomora reka mbandanye iyo pasi reka kuyicomora wapi dushobora kubandanya ndakureke usubire kwitubira kandi virabasha ahubwo mbwira igira imbwira wabaye iki nibiki byagufashe wowe uno munsi barira wewe ko yaringiriye uri mu psychologue wana burya naho mbona nicaya sindi ngaha kweri jene nabonye kuvuga ishika habaye iki none ari urazi ko bimwe wambwira nasanze ari byo ibihe nakubwiye gashushu ko we tubyaga ibintu byinshi ndanamara nasanze gipena kwinesha ari abagenzi gusa atabindi birimo kanye ariko bro sinari nabikubwiye none ngishakwemeye ko atari byo naho nari navugiye hewe naguye kuri conversation ya kwine kariko karaganyira igo kababaye ko ndiko ndagahora ubusa ntibari bazi ko ndiko ndabumva yo ka kwine disi ari naramaramaye neza naraye nkanura ijoro ryose icanyishe rero n'ingene igo yari karantwenga atumva datahura ingene no kwiyumvira ko gipagendana na kwine baravuze ibintu byinshi nyene ko bizwe ko gipata undi yo kunda atarije voilà urumva n'abandi ko babizi umbiza ndakubwira gipfe yopfa kubera wewe ibyo ndi sûr et certain kandi namwe nabikubwiye ndiyumvira neza ingene nzotumbera kwine mu kumusaba ikigowe ntabibura kweri sha montage nkaba ndayihejeje kweri muti jayo uno munsi ndaje ko yacamana nubona
Uyu ni igoro wa vreri. Urumva reka rena hora ndi wa fake. Oya ugitamba muri kani web TV naha muri chukura. Bro warajagara sana. Oya reka share. Kura tano. Wahise muneza. Oya kabisa. Reka ndabivuge nivyo. Reka share. Ati rusika gukora neza kuva uviriye muri kani web TV. Urumva rero ushatse kuvuga ngo akazi ndakigiye aha. Baranyigisha. Igo tutahendanye nawe urabizi ko hari ivyo wacereza kubera uri muri kani web TV. Oya reka. Ubu byose bisigaye biri ku mustari. Online giye abanakeneye amafaranga y'ijya stage. Eka Jesse bandinga muri chukura jewe. Uwenya bawara kuze mani. We wari kwatera gukora ijya n'iki? Man hari gukora amahera make. Ariko manuka aba professional. Manuka ukuntu dukora ngaho wapi kabisa. Igo we nurakubitika neza sha igo utabura ko teori yawe arayo gupfa kuvuga gusa. Man ibi mvuga no kuri muti. None wubatse ko ari bose bakora amakosa ngo ni kubera inoti. Akashareka. Vyemere mana muri chukura tukora amakosa kandi akomeye. None ndakubaza. Tukora amakosa tukaba tugeze ku followers nkaba. Urerutse kurabike iyi TV isigaye itwitse. Muti ndagusaba utahure difference yo kuba dufise abantu benshi badukurikirana no kuba twobereza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru. None ukora kuri YouTube udafise abantu hari cyo hanoba. We petit turi muri monde ya benefice acha blague. Reka nanje ndakubaza ikibazo. We ni wari warahunze. Sasa ivyo mba bihuriye. Birahuye nyene man. We ni wahunze kubera irusangi hari icuba kibi catumye abantu bamwe bahunga. So chukura none nayo nyene numara ko duprofite zone kenke zabo bantu bazatewe na kahise twadutanga amakuru ahengame. Ego nkuko wabivuze je narakubititse mu buhungiro sinifuza gusubira kubaho nabi mugaho uratahurije ndiko ndavuga basi uya nukuri naho dufise ababone benshi nibisigura ko dukora neza ndavyumva ariko abanyanyi biyongereye ni byiza kuri twebwe ko tugumana akazi sunabiyona yongera nyene sirito ko twamaturi ko duhageza gakima nawe uca wumva ko abaseruko nka bose baca bayihurumbi. Reka dukoresha twebwe twubaho shamuti kubaho tuzobaho ariko twebwe nk'abajournaliste ndukuri vyari kuba vyiza kuruta tuvutswe ibiburizwa ko na bose tukareka guhenga amamani. Kumagara yacu ucona gusha asha wewe ndakwemera vrema kandi nukuri ndagushimiye ko wampaye kano kanya basha ego je neje urantumako asha sinzigera ngambara aja wenda kwemira no gusangira agacupa ntibingwa nabi burya muhungu ewe akayoga karyoha gasangiwe ivyo nibyo ego mugabo rero urazi ko ubunyageri buyagira kwigufa cane gose ivyo ndabizi ego nanje ndaguteze yo mpimugenzi wari wambwiye ko hari ico ushaka kumbaza ego nikintu maze imisi niyumvira gukora usha mugabo yivuje kubanza kukugisha inama usha ntiwumva rero ego numugambi ushaka gukora condo ngira kabisa arico nshoboye ndagufasha besha agashomeri nibereyemo umutahe no ukura hari igihe wosanga wayaguye ko mpungu ntawo bimenya wapi kabisa umutahe naho nari narawushize mbona bitanguye kugorana kunteye ubwoba hari uwakuzurumye gabwana none uzi ko mfise umutahe kuri izina canke waravyibagiye oya nukuri ntavyo nibagiye ivyo ndabizi nagira n'ahandi woba warashize uwundi mutahe wapi ni hajya nyene ubu ndiko niyumvira ko nokora udufaranga twanje yego sha ivyo navyo nibiki condo ugomba ukuri umutahe kuri izina oya habaye ariko gacondo utigirishije we nubona ibiriko biraba hajya nubona kabarengero dushobora gutahazayoye kubera sindiko ndatahura ivyo uri kuravuga condo kanura hajya gakima wewe uramwizeye ibintu bica mu rya televiziyo yiwe ntuvyumva wewe emwe bijya ndavyumviriza imisi yose aho mugabo sinumva aho bihuriye na izina none ikinyamakuru ciwe gishikiriza ibintu biturira nka bijya hari ciza umurengero yoba kimwitegako condo nawe oya reka kugira ubwoba irya televiziyo ko ari gwiwe none na izina niyiwe gamuhu emwe niyiwe nyene nese wayirongoye reka shani kuremo twaje ataratwigarurira reka kuntwenza none yo twigarurira gute erega umviriza erega izina irafise amategeko igendera ivyo ndabizi wibaza ko yopfa gufata ingingo uko ashatse kose ugira umpareze rero kuva ashika kuri izina ivyo amaze guhindura ni bike bijya ubona bihumuriza mbwira nawe ivyo nivyo hari ibintu agira vyerekana ko atari umurongozi mwiza mugabo iki
erega ni kujya nyene bitangura utwanje mu minsi nadukuramwo emwe utumworo twomwegera oya haracari kare reka turindire tubanze turabe iyo bija none tugume duhoze kandi tubona neza ko yatanguye gukora amakosa none tuzoza kuvuga vyayangaye oya nawe oya ntitwubireka ngo biyangare tubona voilà umwagisiyonere wese arafise uburenganzira bwo kubaza mu gihe umurongozi arenza amategeko canke atubahirije ivyo asabwa sawa none azotwumviriza urya amategeko ya izina arahijamba umunyamutahe wese ariko nukugenza buke cane twisunza amategeko jewe data atanguye kuntera ubwoba ya mugore burya ntiyoroshe nukuri je ndakuremesheje erega ntatwara wenyene hariho na comité de gestion wibaza ko bomureka akikoresha utwo yishakiye Cekuru ico munshikiriza je no burya ari mubisi iririgize gatatu ndamuhamagara telefone isona kanka kwitaba Besantine mafoza kuga umuntu telefona nibiki kumbe waretse kunyitaba uyibona oya bufite ugambe sine nayumvise hagunda yumvise ngire nashikesha nkakurya mayinite aho yasone wareka kuyumva gute iyo uri ngaha ko mpora numva yomanga n'abari hakujya bakayumva kandi none ko nkari yanagize higa mamateri ko nagize iki sinahura wowe yo twagomba kuja ntahuzi ejo sinari nakubwiye neza ko dutegerezwa kuja kugariza kuri ezini shara oya no kuri tandi iryo sindi mkweri tuja gukora ikiga je nta mwanya wo gutafise ati wo guta oya uvuze ke gakuru oya je ash cangaha ni ngoga tugende ntibashobora kutwiba amajwi ngo tugume tunumye oya tandi no kuri jewe ndagusabye undeke ibyo ntibigira umutwe n'amaguru ahubwo niwe utagira umutwe n'amaguru kuru ugomba kubika inyaganwa nkaga wa mwana w'umurengero oya mu bisanzwe iby'amatora byaraheze reka kubigarukana aho bitagaruka ukuru nyine byandwishije Jesse shaka no gusubira kubyumva kwanza aha nta n'umutima ugira ahubwo umutima ngira ubu rero ugira uhemukira abarengero bose ubarekera ibimwenyi bibajya gakuru oya sovuga uko none ushaka tuje gukora iki ko amatora yaheze gatandi tugende kubugariza tubasarane tubembe ubu rero ushaka tubareke bagayagaye nk'uko mengo twebwe turi bijuju kiranazira umviriza tantine je no kuri ubu nta kindi kintu ushaka atari amahoro jewe none aya mahoro zoyakura hehe kuri ezine haganje abaseruko yakura hehe pebasha wararozwe yeka jewe ibintu byo gutwara izine ntabyo ngishaka je amahoro aha ico gipfu yo ubwo wavyagwa n'abarengero gakuru none ese singene yari umugwanye umusaruka rukambye ntwari ku rugamba matiye izine nta kindi yankwegeye atari guhakwa kunyica ivyo ntibyahitse jewe ibyo sinkene muri ivyo nzokora ibindi bidahungabanya umutekano wiwanje uzobikorera hehe ko ndakubwira ntiwumve none ushaka ntebe ngwane ndumwe ndumukecuru aho nta soni jewe nakubwiye nta zindi ngwane nkeneye kwiteza kandi urabizi imbere ko nahatswe yo aha rero uriko utinya gupfa umurengero nyamurengera aremera akagwa ku rugamba kuru aho nituri kumwe nzojya bikengeyame kare ubirira hehe gawa kigugu banyishiraho je ahubwo ubu rero ugiye gupfa nabi mwishwa ni aha barengero bose urabashoye mu maboko ya gakima n'abaseruko bose gakuruga wewe tantine nukurumba barire jewe sinemeye kuba incungu ndeka nibere uko nyene ewe kuru ndakugaye urangaya jewe mafoza nzorinda mpfa mpagarariye ineza y'abarengero ngiye kurugwana mpaka ndakweguriye kijya kibanza co kurongora ezine genda ngo agiye kurwana ibi bintu bishobora yemwe mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega umukoresha afise inyifato nk'iyo ya gakima uwo muhanura gute
Intererano z'uno musi reka tuzihere kuri Igor Kamaro ava ku mutumba wa Murunga muri zone ya Jenda muri komine Gwibaga mu ntara ya Bujumbura yagize ati ico no hanura umukoresha ameze nkuko kwa Gakima yotahura ko ubutware atari ubwumwe kandi atari ubw'umushefu wenyene ku giti ciwe ariko akamenya ko abusangiye n'abatwara ati kuko nabo baba bari mu gitigiri c'abamushizeho mu kumwizera bakamutora ati kubganje Gakima yarakwiye kuva ibuzima akaja ibuntu akareka gufata ingingo ku giti ciwe ngo nuko ari umujera wa izine ati yarakwiye kuja hamwe n'abandi basangiye izine bagaheza bagafata ingingo bari hamwe akareka gufata ingingo wenyene ati kuko bitagenze uko uzohura habayeho kunyinyurana hagati y'abakozi ba izine n'abakoresha ati yarakwiye gukorana n'abakoze neza mu kubabera umukoresha mwiza twarira bose ataravye nkunzi na cane cane akamenya ko izine atari gwiwe wenyene ariko ari y'abanyarusangi ati kandi yarakwiye gukorera hamwe n'abatwara akamenya yuko umutwe umwe utigira inama kandi ko imitwe ikoranye. Uwundi munyanya yatwandikiye ni Steve atumbereye igisozi muri komine Mwaro aho yagize ati umurongozi ameze nka Gakima no muhanura ko yo kwikebuka akamenya ko aho ari abandi kandi akibuka ko azohava hakaja abandi agakora neza ataravye nkunzi agatwarira bose ati kuko atarirenga ricaka. Ndayisenga Gilbert wo muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura neza na neza ku mutumba wa Kayange yagize ati abantu afise inyifato nk'iya Gakima mu mpande nyinshi barahari no mu bibano vyinshi ati kuba umuntu afise icajejwe canke umuryango uteye imbere akerekana ko ahambaye mu gufata ingingo ayifatira abo bavuga rumwe canke batavuga rumwe abantu nk'abo twobahanura ko utegeka warigeze gutegekwa ati kuko nta uhora mu mabango atabibwa neza ya bose imbere gusumba ingimba ati Gakima n'abandi afise inyifato nk'iyo yiwe no bahanura gukora ineza bafatiye ku buntu bw'abantu gusumba gufata ingingo ku nabi y'abantu kandi ati nta uhoraho yabaye. Reka ubu naho tuje muri komine Butaganzwa mu ntara ya Buhumuza aho bimenya Imana Eliyezere yagize ati no hanura umukoresha nkoyo ko yogerageza kwicisha bugufi mu kwakira abaje bamugana ati kuko bino biratuma uwo muntu yumva yisanze agashikiriza ikiri ku mutima kandi ava mu biro anezerewe akongera akanagushimira ati kuko iterambere ntirizanwa n'umuntu umwe ati naho yofata ingingo ari umwe ntaho vyoshikanishira hamwe nakareba sokuru baciye umugani bati umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba. Niyo ubuntu firme ava ibururi mu kivuruga yagize ati ko bwanje umutwara afise imico nk'iyo ya Gakima no muhanura guhindura ingendo akifata ruto kuko nabo barongoye bituma baca bamwiyumvamwo ko bwinshi bigace bituma nawe nyene yoroherwa mu mabanga yiwe abajejwe kurangura ati naye abantu uberetse umutima mubi nabo nyene baraguhinduka ukababura iyo wababonye. Tuyisenge Fidela wo ku mutumba wa Ruhando mu Rutovu muri komine ya Bururi yagize ati mu kibani wacu hari abantu bameze nka Gakima ati bikunda ntibakunda abandi atariko ndabahanura ko iyo watowe ko wotwarira neza bose baba bo muhuza nabo mudahuza na kare ukora iciza ukagisanga imbere kandi ngo intibagira ntibana ejo hashobora gutwara abandi. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Patient ava mu Gisuru mu ntara ya Buhumuza aho yagize ati umukoresha afise inyifato nk'iyo ya Gakima no muhanura ko yotahura kongera akitahura ko yatorewe kuba umusuku wa bose yaba umwansi canke umukunzi kandi ko ahari uyu musi ejo atazoba ari wahari ati yofata neza uwuje kumwitura akamwumviriza ataravye uwo ari we canke nkunzi ati kuko uwo ari kwafata nabi uyu musi harahari we yomusubirira mu kibanza arimwo. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwanya tubasomera akabazo ugice muheje gukurikira. Akabazo nakagakurikira Condo yumvisha mugenzi we ko bisunza amategeko agenga izine bafise uburenganzira bwo kubaza umurongozi yafashe ingingo badatahura mbega mweho muvyifatamwo gute. Ndasubiramwo Condo yumvisha mugenzi we ko bisunza amategeko agenga izine bafise uburenganzira bwo kubaza umurongozi yafashe ingingo badatahura mbega mweho muvyifatamwo gute. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza imutwendike kuri nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nawo wifuza kwironka igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nimutwendike kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 hama duheze tubashire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandira mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cagice c'amajana 924 muri kwa kurikirana igikino murikira ukuri. Murakoze naho utaha. Cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.